oya sheri ntibitesha ayo mahirwe kubera jewe kuva kera narasaba Imana ngo iduhe ubuzima bwiza kuko uko turondera kose nta mugisha duronka hageze naho niyumvira ko notangura kuyiba kugira ngo turondere amafaranga ya operation yawe ubwo rero nuvuga ko Imana itwishyura umugabo mwemere kuva umuntu abayeho yamye arondera ahaba kugira yikingire imvura izuba eka n'ibikoko vyomutera asinziriye mu ntango yifashisha ibiti canke insenga z'amabuye amaze guca ubwenge yubatse akazu k'ubwatsi ariko kahavuye kaba akazu k'ivyondo mu nyuma nyavyondo hakavamwo amatafari ibisakazo nivyo vyabaye inkinzo nyamukuru y'ikiremwa muntu uko ibihe vyagenda niko umuntu yatera imbere mu mibereho agashishikara kurondera uburaro bwiza kandi bukingiye uyu munsi iryo terambere rirabandanya Superbat ngiyihinguriro Superbat gahani wacu rikora ibikoresho byo kubaka amabati BG32 akomeye ramba y'imigongo ihagaze neza yinjiranamwo ituma hasakagwa hanini BG28 n'amabati meza aba mu mabara n'amaforoma umukiriya yifuza imisumari ikomeye ku buringanire bwose eka na wa undi wa gatatu atahandi wo usanga atari muri Superbat ivyo byose bikaba bihingurwa mu buhinga mpuzamakungu bigatuma vyemegwa n'ikigo BBN eka n'ibigo bitandukanye mu karere mu ntumbero yo korohereza abanywanyi mu kubaho umwaka mushasha Superbat yagabanyije ibiciro kugera ku bice birenga 12 Superbat iri mu gihugu cyose cy'u Burundi hamagara kuri 69 310 310 canke 68 320 320 Superbat yaganuye Superbat inkingi y'ubuzima mwemere maze uvyara neza umwana yitiriwe jewe tuzosubirana kuko ndazi ko ntazohora nkene mugabo mwiza umeze neza aho uri kurambona ubona ibyo uvuze je no bikora nkemera nkaguhemukira sheri suko nkemukira ni kubw'inyungu z'umwana wacu nushaka nzo mumusuma canke iciza nuko ugenda kubana n'uwo mugabo ndakwinginze bikore kubw'umwana wacu mugabo mwiza ndagukunda nani ndagukunda hama kandi umwana n'umuvyara ubwo nzoba ntahari uzomwite Pakita Navuga afise ikintu nshaka kumbwira. Jesse nitwa Mavoka. Nitwa Mema. Sube mbwira. Urafise ikintu nshaka kumbwira ariko. Yeah. Hari icyo nshaka kukubwira. Ariko sinzi kuri buntahure. Sho. Ikintu kimwe nto gutahuramo ni ikintu kitaraba kwisi ariko ibisigaye byose no gutahura mbwira afise kazi kintu ndibungenze shushu nta wundi muhungu
nizera twari bwabonane muri iki gihe uretse wowe gusa. Ubwo rero ndakwinginze ntuhave wihakana inda yanje. Ushatse kumbwira ko ufise inda yiwanje ivy'ukuri? Meme, icambere na mbere ndagushimiye ko utayikuyeyo. Nubwo vyashitse tukabikora nabanje kuboreza, nuko mbabarira. Kandi ndagusezeraniye yuko uyu mwana azobaho neza, abeho gusunza abandi bana. Ico nsaba gusa Imana izimutuzigamira. Nibyo nari naborewe, ariko ibyabaye byose narabimenye. Impamvu naretse ko biba nuko nari naguhisemo kuba papa w'umwana wanje. Papa w'umwana wawe? Ushatse kuvuga? Bea, twebwe abakobwa igihe cyo gusama tuba tukizi. Niyo mpamvu naguhisemo kuba papa w'umwana wanje. Umeze neza? Meze neza. Nanjye ni bo. Gusa hari haciye iminsi. Yego kwera. Okay. Mama rero je mu byo mbona hari hageze yuko tubana. Harageze yuko uzana umwana kugira ngo tumurere nk'umuryango. Biragoye cyane yawe. Urabona Lionel arizera ko Pakita ari umwana wiwe. Urumva gushoka ndamubwira ko Pakita atari uwiwe. Ni ikintu kigoye cyane. Mimi ukinkunda none? Mimi ukinkunda? Abe byatanguye ari ukugira ngo nk'ukuntu umwana wanje aba, ariko geze uno mwanya byarangiye ari ukunkunda umugabo wanje. Ni ukuri ndakwinginze ubabarire. Sorry. None ukunzi neza wagiye ku mugabo ufise inda y'amezi 3. Ntiyigeze agukeka ko ufise inda? Oya, ntabwo yigeze nkeka kuko je navyo uyu mwana arengeje amezi kuvuka. Rero simbona ko yari kunkeka byoroshe. Ubwo rero ugiye kumpatiriza kubana n'undi mugore ntakunda, kandi twari twarasezeranye yuko tuzoba. Abe, I'm sorry. Nikuri nsigaye nkunda umugabo wanje. Ariko rero umwana niyabimenye ntazogire ngo je naramwirengagije. Urazi ko atakibera muri ino si kitazoja habona.
Pakita namukubise. Mbaye ndireka ndabizi neza ko aza kubikwarira. Uvuze ngo Namushishuye ko yantandira afise. sindakumvise neza. Namukubise. Mama. Mama, umugore gwankubise gwanumye amazi cyasanga nayamumeneko amacuro rankubita. Pakita. Jenda urugore. Urugore gafata. Mada. Pakita. Wibaje ko nakubise kuri mama wadahari. Ariko nagenda kubwira. Imisi yose uzokwama tande rugira. Naho azoba yicinga muri sara. Nzogutabira. Wowe nkubitiye umwana. Wobuzi ububabara umuvyeyi yagira mu gihe afise ingise. Ko nzi neza wewe ico gise je mvuga watacurigera wumva. Ubibwiwe nihe kwa inda ya mbere. Muganiko. Jewe nakuza atari urukundo rw'abavyeyi ifise. Ariko irindero nayifise. Niyo mpamvu ngoma ndakubwira madamu. Igihe cyose Pakita atazuba afise indero. Nzoyimwihera nimba yarakunaniye kuyimwa. Mada. Kahise kawe. Ikaguha uburenganzira bwo kunkubitira umwana. Ikindi naco. Pakita afise uburenganzira bwose bwo kwanka mu gihe umutumye atabishaka. Ikirenze nico. Pakita afitiye uburenganzira ibi bintu byose biri mu nzu. N'uburenganzira bwo kukubuza gukora kuri kintu cyose kiri ngaha. Kanatsinda ntituzi yuko niyo ndufise ari umugabo wanje. Ntiturabimenya neza. Umugabo wacu yaravyemeje. Kandi yatavyemeza simba nigaha. Mba narasohotse. Okay. Rero reka ndaguhe gasopo ya nyuma. Gasopo ya nyuma. Wa mugore we ukazosura kandi guterura uko kuboko kwawe. Ukanakora no ku mpuzu y'umwana wanje. Ni wo munsi uzobona yuko jewe uzomuhindero. Sinzosura kumukubita. Okay, urakoze cyane kumpanura umpaye. Ariko sinari bwarangize. Ni wo munsi uzocumbona uruhande rwanje gwa kabiri utigeze umbonamo. Nanabita. Esa. Arishe. Ngayicaye hanze. Hanze? Ndamubonye.
Cheers. Mugabo mwiza, nashaka ndagusaba imbabazi kuko umaze iminsi ndakwitwarako. Nukuri mbabariye nanje si jewe. Hari ukuntu nyene nsanga amarangamutima y'ibyifuzo byanje yantwaye. Ndabisaba imbabazi. Nta mpamvu yo kunsaba imbabazi kuko ukuntu witwara ndagutahura cyane. Amakosa si wewe, amakosa ni jewe. Amakosa no yafise gute? She, ushatse mbwira ko wagiye kwa muganga tutajanye? Oya, sinagiyeyo kubera ko sanzwe niyizi neza ko nkomeye. Gusa nyine umubano wacu warabaye nabi kandi imbere wari wifashe neza. Gusa impamvu ibintu byinshi mbaza ntaba nshaka ko tubiganirako nuko nanka yuko nukubabaza umutima kandi ndagukubona. Burya hari ibanga naguhishije. Ibanga? Sheri irihe banga? Wasabye kenshi ko twadugita umwana ariko ndabikwankira. Impamvu nabikwankiye nuko Nukiki? oya hana kimwe katuvyihuza. She, nubwo wowe utanyubaha, ubaha basi umubano mwiza twagiranye. Je ndi umufasha wawe, ntigezweho gutahura. Nkanagutahura no muri vya bihuto twitahura. Washaka kumbwira iki? Sheri, burya jewe ndafise umwana w'umukobwa afise imyaka 8 yitwa Pakita. Niyo mpamvu nari narase kubikubwira ko neza yuko byo kubabaza. Nana? Nana? Nana, ngutora bino bintu.
Mawe umeze neza? Meze neza. Ndakuzanira amazi kumenga bimeze neza. Meze neza reka kumungorera ubwenge. Sorry. Ushaka kumpa umwanya tukavugana? Umbabarire ndumva ashaka kuma ndece nyene. Ndakwinginze. None. Mawe byari icyo ushaka kubwira. Bwira. Igihe cyose iyo umuntu abayeho ubuzima bwishije biba bisigura yuko abayeho ubuzima butari bwiwe, kandi icyo gihe ahura n'ibyago byinshi adashobora gutsinda, kuko aba atazi ingene nyine ubwo buzima abayeho n'uburyo ashobora kurwana ibyo bibazo birangira atsinze atanagerageje. Ushatse kuvuga iki? Jewe ndi umwana, wowe urakuze, kandi byinshi ndabikwigira ko wewe ko ubwawe ni wowe utuma mbaho buno buzima mbayeho. Ndabigushimira. nta kihari cyo kwiga. Genda ubwire umugabo wawe ko nkiri umwana wanje, canke nzoze kubimwibwirira. Oya hari. Ndakwinginze. Ndakwinginze. Lawrence. Urameze neza? Ya, meze neza. Ntabuja, ntumbeshe. Wowe ntumeze neza. Kuko Mabuja iyo umeze neza mba ndabibona. Reka Mabuja, imyaka tumaranye muri ino nzu ni myinshi. Ushatse kuvuga iki ngo uranze? Chiza. Kuva aho nsigaye ndakorohera, ubu usigaye ushaka kunduga ku mutwe. Kandi ntunanyibutse ingene bakubise Pakita uhari ubona ariko ugacuta kukavugira ujya mugore. Mabuja, je sinavugiye happy. Nabwire Pakita agira indero. Noneho nakoze amakosa. Ushatse kuvuga iki? Ko je watandero ngira
na papa Pakita atandero agira. Mabuji kirundi kirangora. Gusa jewe nashatse kumubwira agira indero akurire mu ndero yawe. Urumva uko mwarezwe nawe aba ari karegwa. Nubu urasuye kandi kubivuga. Ko atandero tugira. Ne mabuja niba mwakuze mutandero mugira nyene. Anciye mwana. Mbabarire kari kaciye. Mbabarire. Takwabarire. Takwabarire kubera wavuze yuko atandero tugira. Oya mabuja mbabarire kirundi kirangora. Kandi nyene mabuja stoke nagiye kuraba muri stoke sanga umuceri wahetse. Mva maso. Sa? Mva mu maso. Kandi ngenda Mva mu maso. Karibu. Mubozi na mahoro. Murameze neza. Yego na mahoro. Yego. Mbe mabuja wawe meme ni hari? Mabuja. Mabuja ni hari? Kika ndamuraba. Bozi. Kugira ninjire ndinda kuguha amahera. Oya ni hari. Neko nenda mukeneye. Nenda mukeneye ndo muraba. Ndindira ndamubwire. Ati. Sivyo? Sawa. Azi kubona ndohije ndamurondera ntaziri uko banimutse. Kubaririza umuntu ahantu utazi yani ngorane kwera. Azi nyene ndushe nduga umudugo. Ushaka iki? Ushaka iki? Meme, ntushaka no kugurura. Ugurura nyemeye ko. Umva, ndashaka umwana wanje nta kindi. Kandi ubutaha rero, nzoza nihure n'umugabo wawe. Kandi nzomubwira ko Pakita ari umwana wanje. Ikintu womenya, umenye ko umwana ari gwanje. Kuneza uwo muntu, kandi wase kumumpa kuneza, no kunabi uzomumpa. Aho rero uriyemeye nta no kunyugururira ngo hari ibintu byatari ufise urucu umuntu.